Ego Africa wibaza ko Cops Enemy igiye guhindura iki muri industry ya filime ndundi? Bo Cops Enemy nibaza ko igiye kutubera inyigisho premièrement. Deuxièmement naho igiye gutuma abarundi tuva mu ubwoba dutangwa gukora bijya vyose twahora dutinya gukora. Kuko ibi John K akoze no munsi twahora tubona amafilme y'abanyamerika, filme za Hollywood, filme za Bollywood no muri Chine n'ahandi. Tubabwira amakuru yiwe tubwire nikimuzanye nga tubwire na curiosity canke igishika afitiye filme Cops Enemy. Tukuma nundi musara akomeye amaze kindi amareresi menshi nga mu gihugu cy'u Burundi turabaramukije cyane. Turabaramukije. Akazina kanye? Nitwa Africa Athumani. Inde? Africa Athumani benshi bavuga ngo ni Athumani. Kwiki washimye kwitwa Africa basi ni witwa Burundi? Bo ofete Africa wana Africa ni continent iwacu yaratuvyaye en général ni continent y'abantu birabura. Naje nsanga ndamwirabure numva nyene bon ndanezerewe continent yanje numva birandyoheye mpitamo kwita iryo zina. Ego Africa bakina filme kuko abantu benshi twabonye ngaha bakina filme. Ego nkina filme. Mutubwire filme mwamaze gukina kugira abakunzi ba Homewood TV bariko barabara canke abakunzi ba filme ndundi muri rusangi bashe kumenya ati ujya ni naka twaramumenye muri filme yene. Joseph Josephine adolescence Niande n'izindi zigiye kuza mu nyuma. Ego ndumva musanzwe mukora aka kazi ngaha ari ibihangange tubona biri ngaha turabona ibihangange bikomakomeye cyane muri industry ya filme ngaha mu Burundi muri East Africa no muri Africa yose no mu bihugu vya kure Australia. Nigiki uvuga kuri iyi filme Cops Enemy? Bon iyi filme muri no mwanya ntaco mfise nshaka kuyivuga ko ntarayibona ko uko biri kose ndamaze kubona trailer yayo ivyo byose igiye kumbera inyigisho idasanzwe mu bijanye n'umwuga wanje ndiko ndakora. Kandi aha nje uyu munsi kuri no lancement ya filme ya Cops Enemy nje kuhigira ibindi bintu byinshi no kwahurira n'abandi bantu benshi mwese murimwo n'abandi bantu ntarabona ngira nuko ntarinjira indani ninjira ndababona. Ego Africa wibaza ko Cops Enemy igiye guhindura iki muri industry ya filme ndundi? Bo Cops Enemy nibaza ko igiye kutubera inyigisho premièrement. Deuxièmement naho igiye gutuma abarundi tuva mu ubwoba dutangwa gukora bijya vyose twahora dutinya gukora. Kuko ibi John K akoze no munsi twahora tubona amafilme y'abanyamerika, filme za Hollywood, filme za Bollywood no muri Chine n'ahandi. Mugo uyu munsi tugiye kubona vyakoze umurundi iwacu. Vyumvikane ko twese tubonye ko bino bintu bishoboka dushaka kubikora canke tuzobikora. Ego Africa nigiki wabwira aba diaspora abantu bari hanze bakora ibintu by'amateka bikomeye cyane ariko badashima kuza kuvyerekana mu gihugu cyabo? Babanze premièrement bakunda igihugu cyabo, hanyuma iyo bari bibuke ko bari mu mahanga bibuke ko ivyo twabatumye gusoma urusaku hama ivyo babonye hari abagaruke babizane hano oye bize biteza imbere igihugu cyacu turabakeneye. Africa ndabashimire cyane nizere yuko nimwasohoka muhejeje kuraba filime za kutubwira uko mwabonye filme Cops Enemy mutubwire ubuhinga mwabonye mutubwire canke n'utunenge mwabonye hashaka hari mutunenge ariko sindavyibaza mutubwire uko mwayibonye muri make. Ego turababwira ndabashimire cyane. Natwe turabashimira. Sawa twabwiye yuko tubandanya tukwereka abakinyi b'amareresi canke abantu bose baje kuraba iyi filme Cops Enemy ico sabwa gusa no gukora subscribe na notification kugira ubandanye ubona amakuru ya filme ndundi bandanye ubona amakuru y'abakinyi b'amareresi ali updates.